Shalom shalom, iyi ni media ya Prophet of Jesus Joshua. Rero tuje mu muryango canke ahantu bivanye n'ibintu twabonye Imana yakoze. Rero twari muri programme yitiriwe ubuvugishwa gukira ingwara no kubohoka. Tuzatubona batuzaniye umwana yapfuye. Hanyuma twebwe rero twaciye dutangara kuko mu nyuma twabonye igitangaza Imana yakoze. Rero twashitse kumuhana aho uyo mwana yakomotse kugira ngo dushobe kumenya ivyabaye. Mbega mama witwa nde? Cyane twa Gakobwa Olive. Gakobwa Olive, nibiki vyabaye? Woshobora kutubwira ibintu vyari vyabaye kuri urya mwana? Ibintu vyari vyabaye kurya mwana na Jenari ruhande yo muhira nyene ndiko ndakora ahantu abana bampamagara ati nyaruka uraba umwana araguye. Ngize ndaza nsanga umwana yamaze kugenda ahubwo kera. None yaguye bivuye kuki ntibakubwiye igituma yaguye? Ntibambwiye kuntu yaguye ahubwo nabonyene bashidutse babonye yaguye amashatsi araduga. Nukuvuga babonye agwa bukumbi. Yego yaguye bukumbi hasi nanje nca ndamutora naye yashitse ntora ndamurera ndamureze nyene ubwo ko nari ndamufise naciye mbona mengo ahubwo nije ndiko ndamwica burya naciye ngire ubwo babwishi nca mpamagara umubanyi wanje w'umusenzi acara araza nawe acararaba acarasenga ahubwo arasenga kweri asenze cyane yasenze arasenga ngaho nyene ngaho mu nzu hanyuma ahejeje aravuga ati ndaba ahantu umuryamika nenda araba ahantu no muryamika numva umutima urasi ndavuga nti reka namujane kwa Joshua nca ndamumanukana ndamaze kumanuka hepfo niho twahuye n'umumama mu barabara duye n'umumama mu barabara cambwira ati ivyo bibaye nibiki ni umwana afashwe ubunyene sinzi ibintu bimufashe burya aravye abona umwana wapi umwana yagiye ati nyaruka burya uwo mumama rero naciye nyaruka kwa Joshua nyarutse kwa Joshua nasitse kwirembo namuhereza umwana wanje namutware kubera nabonye shitse nari ngoma shike ngoma ndahatumbere tamuna umwana asubiza umutima inyuma kugira nze gutora kubera ntiyari yambaye agapira nze gutora impuzu bamwegeranye yambaye. Nukuvuga we wari wamaze kubona ko yapfuye ucusubira inyuma nubwo wabwishe ugatereka. Nari nabonye nyene ko yamaze guhwera. Uvuga ati reka tugende basi kugira ngo ntore impuzu bamufuke nta kundi. Ko nari nabibonye nari namaze kubibona nyene. None uye wumva gute ku mwana Yesu yamukijije wumva gute wewe? Numva neza nungahanye numva ndize no kubera nje nibukanye n'ibintu nabonye. None hari undi mwana vyarigeze kuba ko mu muryango? Go mukuru wiwe nyene vyarabaye nkuko nyene umwana asaba igitumbura papa wiwe amuha igitumbura kizanye umwana ni yari gitumbura burya hamaze umwanya yaciye acikana niyo muraciye ngira nubwo batumwana aragiye arapfuye we waciye baza ati ni nk'uwa mbere birabaye nk'uwa mbere yego nubu ni yari yabaye nk'uwa mbere nabibonye. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You spirit of death, you are out in Jesus mighty name. Thank you, Jesus. Muchas gracias. Okay. Byari meze gute mamotero? Bamunsangije ngakura barabaje bamureze. N'umwana wa sister mama ni wamye ngo yarahagaze ngo bariko bakina n'abandi bana bacabona araguye hasi ararerembuje mama rero bariko bampamagara ndi ari inyuma batoye banje mama yajarira ngo agiye guhamagara uwo mushikanje ndamuhamagaye agaruke aransa agenda yiruka n'ubu yirusarira yarazi ko umwana agiye yagiye yiruka niyamenye yuko aje mu karere kitwa Jesus. What's this? No, uyu mwana yari yagiye. Mtoto alikuwa anampeleka. Yari yagiye. Alikuwa anaenda. Uwamuzanye mama wa ngo yagiye yiruka. Mwalimleta lenda anakimbia. Je amumaye wafuye na mari kararira ndanga kumutora. Uyu niwe yaciye amutora kubera mama yari kariruka haya mu miduga. Mu bisanzwe ni bari banzaniye umuntu muzima, bari banzaniye ikiziga. Kikawaida walikuwa waniletea mtu mzima, walikuwa wameniletea maiti. Mwavyumvise? Umevisikia. Mwavyumvise? Umevisikia. Wewe wase kumuterura kuko wabona neza ko yagiye. Wewe umekata kumnyanyua kwa mkono na mekufa. Na nabonye ko yafuye kubera n'amaso ntiyakanura mama nawe yari kararira.
umva nirutse guhamagara mama kubera ntite mu miduga afise igihe ababu kubera n'umwana wa sister bamuhira. Okay, we nawe wamufashe ubona uteruye ikizi. Daddy, je nateruye umwana ati kakazi. Kayama, akaya, eto. Wibere broza No. Ari umuntu yovuga ngo uno musi twacherewe kumbi Imana yaducereje kugira ngo kuna usuru mtu no. anaweza kusema leo tumechelewa, kumbe Mungu ametuchelewesha hii kazi. Jewe mfise rendezvous yo kuja gufasha umuntu ku bitaro, narizi ko ngomba gutaha kare, ariko Imana yangumije nga kumbe yaje kuzura. Mungu amenibakiza hapa kwa maana alikuwa anahitaji kufufua. Mimi nilikuwa na rendezvous zingine. Nakunda abapagani igihe nasengeye Adela akazuka namusengeye kuri telefone, abayibonye bose ngo toka kure n'abatuka baratutse naco. Ni bande babonye iyo video? Ubu rero murabibonye canke murindire windi cinema? Muzombwire na. Thank you Jesus. Thank you. Ubu rero aratambuka no muhagurutse. Bamahoro. Yitwa nde? Daniel? Twende. Dani. De toute façon hakiziga gihaguruka. Hakuna maiti ambayo inasimama. Okay, wait. Dani. Ngwino easy. Ngwino. Ta. Uyu niwe bazanye. Prophet of Jesus. Hello, professor. This is our daddy, the prophet of Jesus. Ariyamumva Yesu bakamumva neza, vuga Yesu. Uyu nyogokuru we yagiye yiruka yibaza ko yazanye ikiziga, none waratambutse. Bibi yake Lena na kijana pia ameleta maiti sasa anatembea. Mupigie simu mama kumwambia amefufuka. Cyasubiza umutima inyuma kugira nze gutora ko yari yambaye agapira, nze gutora impuzu bamwegeranye yambaye. No kuvuga we wari wamaze kubona ko yapfuye ucusubira inyuma nubwo wabwise ugatereka. Nabonye nyene ko yamaze guhwera. Uvuga ati reka tugende basi kugira ngo ntore impuzu bamufuke nta kundi. Ko nari nabibonye, nari namaze kubibona nyene. None iyi ni Imana tuikomera amashi. Tupigie makofi, huyu ni Mungu. Amashimeshe kuri yo Mana yacu. Thank you. So niba vuga kandi kuri Facebook no ku YouTube ngo prophet yazuye umuntu avuga ngo ni byo kwigirisha. Wewe gusukumane telefone hapana, umwe muzopfa ningoga. Uwo muntu abipinga gumane telefone ni yafazo telefone. Huyo mtu anabipinga akifa anipigiage simu. Mumvisuza telefone. Mmesikia matanipigiaga simu. Byaheze by'umwana. Mushiri biganza hejuru. Yamekwisha ya huyu mtoto. Betiana kaza utafikiri ataenda ku sport. You see this? This is the glory of God. Ndatanga jewe sishobora gushikana ya masani bimbako. Siwezi nibwo bwa mbere ntevye nga. Ndio mara ya kwanza na kawia. Andi gatangazwa n'ukuntu umengo nabantu wafashwe. Nashangaza sana utafikiri. Shibiganza hejuru re. Weka mikono juu. Ukunyene niko nsengeye ivyiwanyu umwansi yari yarabarabije. Hivi ndo gisi naombea vya kwenu adui alikuwa alizimisha. Nivyiwanyu umwansi yari yishe. Na vile vya kwenu adui alikuwa aliua. Muza kusanga vyose vyazuwe n'Imana ya Joshua. Takutana vyote vimefufuliwa na Mungu ya turagomba kumviriza ababanyi nabo bari hafi kugira ngo batubwire ukungene nabo bavyakiriye igihe babona ingene vyagenze. Hari abana babibonye iyo mwana ndera ko ngomerenga mbona mu marikara mu marara koroka moso ngo pie ngo ngura ko ndanyabaye ndavuga abaye gute ndamukora ko namuhindukiza mbona yakomereza mama yacafata inzira yiruka kwa Joshua tugeze ngaho mu pade mama ingufu zo kwiruka biramunanira cyane mugira amayi mu mwana nde niruke ndiruka duhura mu nzira n'umuntu uzenya reka cyonga
avuga ko bari kwa muganga uwo mwana mama mera nk'umenga agomba asubira inyuma ndetse anamubwira amati nyaruke tugenda mama nawe acaraga kubera yarafise umubabaro mwinshi amaso ndaguma akoroka njyewe ngeze hajya kwa Joshua umwe yari hajya acaramunya ko mwana acarindira ninjiye mu ishengero ntarumva abantu bakumya amashi wabyakiriye gute ubu naho byakira gute ubonye ko njye nanezerewe n'ukuri numvise umunezero mwinshi kubera mushiki wanjye yarigeze no kubura umwana wa mbere bamuraza isoko nyene. Okay, turabona n'abandi bana benshi ngaha nabo nyetse agomba kumvira ubwengene byagenze Jeme wabonye ujya mwana yarameze gute Mwana twakiri kumwe ngaho sisi igiti kirekire kunagira amazi akanekana kamucagutseko agaca kanguka ariba naho ngeze ngako nandi ko ndakina umupira aja muntu ujya urifite baramuhamagaye uti umwana ameze nabi baramufata aguma agara wabonye ko ujya mwana yashinze ngo ubona bari sawa none wumva uneze ego turi kumwe n'abandi bana kandi reka tumumvirize nawe Petra yes ashimwe Petra ujya mwana wabonye ameze gute nawe Nani kama wewe wapi kama kwako nani kama wewe muhezagirwe mugirirwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho? Mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe?